Umugenzo wo gusangirira hamwe n'abana bafise ubumuga bwo kutabona niwo urongoye ikigo Fondation Uwiragiye gifasha abo bana yashize imbere. Ico gikorwa kikaba cama kiba buri wa gatanu nk'uko bishikirizwa na Silvia Uwiragiye arongoye ico kigo. Twebwe uyu munsi wa gatanu twawuhariye yuko abana bavuye mu mashure n'utundi dukorwa duca dusangirira hamwe ivyo ibifungurwa za sasita kugira nabo baryoherwe. Rero uwo munsi twawuhariye yuko ari uwo gusangira n'abana bakanezerwa yuko bambona nanje nkanezerwa yuko ndababona. Niwo munsi twahariye ivyo bikorwa vyo gusangira. Abo bana iyo dusangiriye hamwe baranezererwa cyane gose, barumva ko buzuye umunezero, barakina bakagarukana ivyizigiro. Umufasoni Silvia Uwiragiye arashimira nabo bose bashigikira ico kigo kuko narirya ngo abo bana bakenera ibitari bike. Ndabatera kamo aya mashirahamwe yikorera ivyabo canke mpuzamakungu yuko bodufata mu mugongo nk'umukenyezi yashoboye kwiyumvira nk'iki ciyumviro c'impuhwe canke umutima w'ikigongwe nagiriye aba bana. Urumva umwana asumwe, umugani w'ikirundi ci umwana n'uw'Uburundi ni w'abantu bose. Rero iyo batwiyumviriye ko bakadufasha mu bitari bike, ibikoresho, ibyo kurya, ibyo kwambara, eka ni ibintu byinshi dukoresha n'uburyo bwinshi buhagira. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi nawe yaratwiyumviriyeho aratugaburira, yaraturungikiye inka tuzokamira abana amata, araduha intama zishika ndwi, araduha itoni y'ibiraya mu kudushigikira mu gusangira hamwe n'abana. Turamushimira gose kandi twakengurutse. Iyo rero turose n'umwe adufasha turanezererwa gose. Nawe